none bobika ahantu hatabona hageze mwijoro cyo kubitora bobitora hatabona erega kurasa kuba bicifata ikabasi nisanga yabashaka ibubiko amamagaze arimo kuranye ahubwo umuntu aciye kura wewe mwijoro bobitora gute uhava utora n'ibitari irajamo uwagutumye ku kibazo yaguhenze ntavyatsi sumusirikare kura irajamo mu magazi ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza hanyuma ikindi naco yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimo intu z'ejo turabizi mugabo sinobirinda kubibadondagurira mugabo mumenye yuko kura rero ijamo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka ibitabikwa ahari mu nkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukana muherereye mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barijya no ku mugabane w'abanyaburaya aho mudukurikirana muherereye hose turabahaye kaze kuri kino gihe rero muri kano ka mwanya amakuru tubazaniye ibintu birabandanya kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye yaraye yishuwe na Brigadier General Gaspard Baratuza yaraye amenyesheje ko ivyo Varisito Ndayishimiye ngo yamenje imbere y'abanyagihugu ngo yahenze abanyagihugu ko atasanganya byaturiye ibigwanisho. Ibi bintu birabandanya gukomera cyane kuri kino gihe mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ni ibiki biriko biraba muri kino gihe bituma harimo kwitana abamwana canke kutavuga kumwe ku bategetsi batwaye igihugu muri kino gihe? Biraboneka ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bushobora kuba bugeramiwe cyane mu gihe Varisito nk'umukuru w'igihugu aja harya akavuga ibintu yaheza kuvuga no gutangaza ivyo abari munsi yiwe nabo bakaza bakavuguruza bakabeshuza bakerekana ko yahenze abanyagihugu yahenze abatuye Uburundi n'isi. Umugenerali nka Brigadier General nyine Gaspard Baratuza avugira igisirikari atari we mukuru w'igisoda akavuga ko perezida we ubwe yabeshe ko ivyo yavuze atabizi ko ivyo we avuga ari byo vyanyavyo ari byo birivyo ari byo vy'ukuri. Ivyo byose birerekana amakenga n'ubwoba naho igihugu c'u Burundi gishitse muri kino gihe biboneka ko kigeramiwe n'abanyagihugu baco bageramiwe muri kino gihe nk'uko tugenda tubibatohoreza tukabibabwira. Ibintu biri kuba n'akamaramaza muri kino gihe ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye nk'uko bigenda vyibonekeza. Ni ingorane zikomakomeye cyane ibiriko biragenda biba muri kino gihe nk'uko Gaspard Baratuza yaraye abishikirize. Umviriza nawe uko uyu munyapolitike uyu musirikari ntitwavuga ko ari umunyapolitike ahubwo ni umusoda, uyu asanzwe avugira igisoda c'u Burundi nk'uko yaraye abitangaje ku bimenyesha makuru. Kura irajamo mu magazi ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimo intu z'ejo turabizi mugabo sinobirinda kubibadondagurira mugabo mumenye yuko kura rero ijamo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka ibitabikwa ahari ivyo rero nivyo uyu mugabo Gaspard Baratuza abandanya agushikiriza. Abantu bariko badukurikirana ko mu gihe perezida
abantu bariko baradukinira ko mu gihe perezida wenyine Ndayishimiye avuga ko ibyabaye muri Kabaze bitavuye ku muyaga nkuba kubera utabayo mu bubiko bw'ibigwanisho. Generali Gaspard Baratuza we avuga ko ibyabaye ari isanganya ryavuye ku muyaga nkuba nk'uko abivuga. Mbega tudafise umuyaga nkuba mu bubiko twobitora gute mw'ijoro? Ivyo niko Gaspard Baratuza we abivuga nyine nk'uko muciye mwiyumvira muri iyo ryo jwi ryiwe twabashiriyeko. Ariko umuntu yiyumviriye neza bano bagabo babiri bavuga bavuga ububiko budasahari. Baratuza avuga aho bita muri magaze darume babika ibigwanisho bisanzwe nk'inkoho zito nka za Kalachnikov, AK-47 canke AK-47 abasoda bagendana zijya zito nyine aho bazibika, kwerekana ko ivyononekaye ari ibintu bisanzwe. Inyishu yiwe irimwo kubesha no kurondera kugabanya uburemere bw'ivyabaye, niho aca anakoresha inyishu yo gucengerana ngo abavuga ibitandukanye nk'ivyiwe ni abatazi ivy'igisirikare. Ivyo nivyo Gaspard Baratuza avuga. Biboneka ko rero uwuvuga ukuri ni Ndayishimiye, ariko Gaspard Baratuza biraboneka ko arimo aramenja, arimo arabesha. Perezida Ndayishimiye avuga ko ububiko bubikwamwo ibigwanisho bikomakomeye aho bita abri, aho usanga ibigwanisho vyimbiye bikaja mu kuzimu kure. Ndayishimiye yaratanze igice c'ukuri, yaratanze igice c'ukuri agira ko aramena ibanga ryari rinyegejwe mu kwerekana ko ububiko buhambaye bwashikiriwe. Ububiko bari bafise bwarahiwe nyine, bwarashikiriwe. Ibintu birabandanya gukomera. Burya ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye busigura ko n'ibigwanisho bikomeye vyari muri abri vyashikiriwe, mu gihe Generali Baratuza abashaka kuvuga ko hashikiriwe ibigwanisho vyo mu bubiko busanzwe. Burya Ndayishimiye yatanze amakuru akomeye kurusha ayo kwa Baratuza, abagomba kwerekana ko ibyabaye bidakomeye cyane. Amakuru ya Ndayishimiye yerekana ibintu bibiri gusa bishobora kuba byarashitse: ko habaye igitero kivuye inyuma canke hari abasirikari babikoze. Nico Ndayishimiye yagomba gusigura. Ni ukuvuga ko bidasubira kwitwa isanganya ry'umuyaga nkuba, ahubwo ni igitero canke ubugizi bwa nabi buvuye mu gisoda nyene. Hari n'abasoda barenga 40 bahagaritswe, bafashwe bariko barakogwa ko amatohoza. Ibyo byose birerekana ibinyegezwa Ndayishimiye yashize ahabona, nyamara Gaspard Baratuza we adashaka kwerekana, adashaka gushira ahabona. Ku makuru dufise, urugero runini cyane rwerekana ko abatwara igisoda aribo bateguye rijya turika kugira basigure ubwinshi bw'ibigwanisho bariko baragura, bikaca birungikwa ahantu hataramenyekana. Basoda nibo babikoze kugira ngo byerekane ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ingorane rero zikomeye cyane biriko birashika. Ni ingorane ku banyagihugu kuva bariko
barakora ibintu bigiye bitandukanye, umutegetsi mukuru Varisito Ndayishimiye agashikiriza ivyo ashikirije abandi bakabivuguruza. Ibi vyose birerekana amabanga ahambaye, amabanga akomeye ariko aragenda ameneka, nyamara abategetsi b'igihugu muri kino gihe atakintu bariko barabikorako, ataco bariko barabivugako, kandi biboneka ko igihugu kiri mu menyo y'ingwe nk'uko babivuga. Abandi bariko bararorera, kandi abariko barakijana mu menyo y'ingwe nyine nabo basoda, nabo bakuru, n'aba CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Varisito Ndayishimiye biboneka ko we ariko aragenda asigura vyinshi, arimo aragenda yerekana vyinshi bigiye bitandukanye biriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.